ikaze bakunze amashako yacu ya Look Media, ikaze bakunze ibiganiro bitandukanye mushikirizwa na Look Media, mwebwe bakunze ibiganiro by'inkino cyane cyane. Ni mu kiganiro cya Look Sport cyo no munsi tuzakwashikiriza amakuru y'inkino atandukanye, mara ko hano muri studio za Look Media ndi kumwe na mugezanje G Boris Ingabire, reka ndamuramutse. Ndakuramukije Loris Ndongozi, ndaramukije ndetse n'abareka badukurikirana, ndayipfuriza kugira musozero mwiza, weekend nziza bita umwaramo. Mu Kirundi ciza bita umwaramo, ni impera z'indwi. Weekend bita umwaramo mu Kirundi ciza. Yatwifuriza kugira umwaramo mwiza. Ya ni Look Sport uno munsi tuzakwashikiriza, twabwiye turi ku munsi wa gatanu kwigenekerezo rya gatandatu. Urazi ikintu kiri special muri kuno kwezi kwa kabiri. Nindwi zine umva ko ni misi ya mbere izoba ari imwe. Imisi ya kabiri izoba ari imwe. Nasi ko byahora. Bo siko byahora. Bivuga ngo bivana ni kubera nuvuga ngo ku munsi wa mbere twari tariki zibiri. Yego. Bivuga ngo mu misi ya bivuga ngo mu ndwi zine zizohera zose neza itariki 28 ziheze. Ivyo ni ibintu bikunda kuba biba rimwe inyuma y'imyaka igera kuri 83. Ngo n'ubushakashatsi abantu bakora ibiharuro nuvuga ngo inyuma y'imyaka 83 niho tuzosaba kubona ibintu nk'ibi muri ukwezi kwa kabiri. Ubunya turi muri 2026 uvuye inyuma y'imyaka 83 tuzaba turi muri 2009 yambona kazoza yacu zatwarayirenganye kera cyane. tuzodutse n'indi mbona kazoza avuga ati Uburundi buba kuri Mars muri 2009. Ufise etaje nko muri ville ugasanga leta zigetse nk'ijana zimwe tubona Dubai, Chine zijyanye. Nuvuga ngo ziriya ziri Dubai zizoza gushika mu Burundi muri 2000. Aho ni hafi. Turacarindiriye. Rero ni mu kiganiro cya Look Sport cyo kuno munsi tuzakwashikiriza amakuru y'inkino atandukanye muri football hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni Primus League zo bari kundwi igira 20, inzu igira 20 muri Primus League zo inkino zitandukanye mu ntara ya Makamba, mu ntara ya Gitega ndetse no ku bindi bibuga bitandukanye. Ariko naza kuza guhagarara cyane mu ntara ya Gitega, umugwi wa Flambeau du Centre uzoba wakiriye uno mugwi wa Vitaro FC. Ni Sao Paris azwasubiye mu mugwi azwasubiye kwakira umugwi wiwe wake mu minsi heze yari yakiriye umugwi wa Vision yahora mu bunyene, aje kwakira umugwi wa Vitaro yahozemo kare. Nibeza ko yabaye n'igikombe nyuma y'imyaka itari mike ariko bagitwara. Ariko na Eagle Noise bari kwakira Ngozi City kuri Nkurunziza Peace Park Complex Stadium mu ntara ya Makamba n'izindi nkino zitandukanye. Turaza kuva hano mu Burundi twerekeze ku mugane wa Buraya muri Carabao Cup. N'umugwi Arsenal de Gunners ugiye gutana mitwe n'umugwi wa Manchester City ngo muri finale ya Carabao Cup. Muri nondwi turiko turatangura ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana hariho inkino zitandukanye muri English Premier League ku ndwigira 25 ya English Premier League. Ora ko umugwi Arsenal de Gunners uzoba wakiriye Emirates Stadium, umugwi wa Sunderland. Manchester City izoba yatembeye Anfield Park, n'umugwi wa Tottenham Hotspur uzoba uri kumwe na Manchester United ndetse n'izindi nkino zitandukanye. Turaza guca amakuru y'inkino ariko aravugwa muri La Liga Santander. FC Barcelona Real Madrid ziriko zirakina muri La Liga Santander. Cristiano Ronaldo agize urukino rugira gatatu atari kwakinira umugwi wa Al Nassr. Naza ko tuza kubicako navyo nyene nuko naza kumuza kubana natwe aho kanya kose. Reka ariko mbere ko twinjira mu idonido ry'ikiganiro cacu tubanze tumire amategato duheze tugaruke. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye, ibanki BCAB yamana bishasha. Twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikura amafaranga. Mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute? Nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikura amafaranga ukoresheje ikarata Nickel. Ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko ngo havubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB.
twamaze kwinjira mw'idonido ry'ikiganiro cyacu kuri uno munsi wa gatanu naza ko tuje kwinjira muri weekend naza kazoba ari weekend irimo inkino nyinshi cyane zitandukanye mu mupira w'amaboko basketball muri football hano mu Burundi ku mugabane wa Buraya reka rero twinjire mw'idonido naza ko duhera no mu gihugu cyacu cy'u Burundi kunzwigira 20 bazoba ko barakina muri Primus League bana ko hasigaye inkino zigera kuri 10 gusa urukino ruheza azasigaye inkino zigera kuri 10 kugira ngo tumenye ninde aje gukwirikira Aigle Noir canke Aigle Noir nyene ije kwikwirikira ubwayo Aigle Noir izobikwirikira mbere aca bari duhera ko izobikwirikira mu Rwangozi City mu ntara ya Makamba nkuru nziza Peace Park Complex Stadium Aigle Noir nibaza ko ntiratakaza urukino rumwe ntiratsindwa urukino rumwe iramaze kunganya ntiratsindwa urukino rumwe gushika no munsi kundwi ku nkino zigera 19 eske 20 ntico kubona Aigle Noir bibaye ryambere nibaza yuko naho byoze ntibyoza kuri inondi yagira 20 byari kuba byaraje ku zindi ndwi peut-être bakundi bigira 20 bakira ngo City nkuru nziza Peace Park Complex Stadium nazo ko ni ikintu bigoye cyane no munsi ntitwokwemeza yuko ngo City yoshobora no kunganya n'umugwa Aigle Noir kuri nkuru nziza Peace Park nibaza ko bigoye cyane par contre nibaza yuko nk'aba bantu ba betting kuri 1tbet nakaryo keza kuvuga ati jewe reka mfate risk nimba ni risk imwe ikomeye cyane shire kuri Aigle Noir abantu ba betting bavuga ati je nshire kuri uvuze ko ugomba kuri Aigle Noir ni nko gutuma amafaranga ubwo mugandi siri gushira kuri Ngozi City uzorutaya amafaranga mugo yatora uzorondera umuntu akwikoreza ashatse vuga iki bayo ko kuri niveau pourcentage yo kumwene bazoza kubatsinda naza ko Aigle Noir hejuru cyane mu Ngozi City uravina amanota bazisaga Aigle Noir asanga afise rimwe n'igice kimwe mwagiye ko gusanga Ngozi City nk'ubu Ngozi City yatembereye mu ntara Makamba ashaka gusanga isa amanota agera kuri 8 indwi rero urumva nivye ko avuga ko antibet tugigashira ko inoti ya 50 100 urumva ucumerwa neza kwa pa 1 million bon just ni bishoboka naza ko ni antibet iranorosha gukoresha ni telefone yawe nta connection bisaba nta kintu ko abatabizi bashaka kutubaza muri commentaire cyangwa ahandi tukababwira ingene biba bimeze muri 1tbet rero ni Aigle Noir arabona ko biragoye cyane kuko Ngozi City cyo bakubaganya yaza ko ni igikorwa gikomeye cyane no musi turavye ari umugwa Aigle Noir ariko ni sans faute neza ko no kuvuga ngo banganye kubwabo bafata ko ni nk'icyaha kubwabo bafata ko ni kosa rikomeye cyane bafata ko bahombye amanota 2 babona ko bahombye amanota agera kuri 6 amaci zibiri baba bagize nako bamaze kuba bari strong cyane muri mu mutwe ubwa ngo baze ko bitegura gutwara ino Primus League kandi niraza yuko wavuze ngo ni bande bazoza kubasubira Aigle Noir cyangwa baza kuba bisubizanye bonyene baza ko batwara ino Primus League niraza ko uno munsi turavye kumwe indi mbiri kirakina twakomeza yuko ahubwo ni Aigle Noir ifise ayo mahigwe menshi cyane yo kuza kwisubiriza gutwara ino Primus League kora yuko iriko igena neza ukacura abo bari koragwanira ico gikombe mbega bari ko bitwara gute no musinga ngo turigeze kundugira 20 kundugira 19 mugwa mu muroro yaje utakaza ku mugwa Vitaro no munsi Vitaro nyene yatakarije ngo turaza kwa tushikira niyo igiye kuba ikina no mugwa Flambeau du Centre dushana no kubona nane Flambeau du Centre tumenyereye nayo yagiye kurangiza fazare ubona yuko ibintu bitifashe neza no kuba yuko Aigle Noir iraboneka neza yuko ifise icishaka gushikako ni igikombe ca Primus League kandi ubona yuko iriko yitwara neza yaje kwitakaza abakinyi twaje ko tubigaruka ko ariko urabona yuko ntivyaje kuba biaffecterwa ngo baze ko batakaza inkino za hato na hato niraza ko tuza tugira ko kuri Flambeau du Centre zuba yakiriye mu ntara Gitega babita ngo nabami bishamba sinzi bishamba bavuga ko ari Stade Ngoma canke iki ugana abami bishamba bazo bakiriye uno mugwa Vitaro bakunda kwita ngo nabamove mbona irya barabambara ni move ni Vitaro naza ko iri kwiragira ntuze nziza faza hotu nziza cyane kuko yuko gutsinda umugwa Bumamuru hano kuri Stade Ntwari no musi bazogenda bafise iyo conference mu ntara Gitega nivyo biragoye gutsindira kuri Stade Ngoma ariko birashoboka ndibaza Vitaro imbere ya Flambeau du Centre niyaza yuko ahuje amahirwe menshi ndihonde ya Vitaro
nivyo Flambeau du Centre nane urabona yuko yaheruka gutsinda turabiye dufatiye hejuru twofatira ngo uwitwa Sabo Paris yafashe umugwi yahora amenyereza arawutsinda uno munsi kandi uwitwa Sabo Paris agirwa n'umugwi yahora amenyereza sikaza cyo gutsinda naza ko bigoye cyane dufatiye kuri iyo logic kumenga bizokorora ko arazi equipe agiye kuba ahura nayo bizoza ko bimurera ngo yitsinde mugabo kubwanje ndabona yuko gutsinda umugwi wa Vital nivyo bazobari muhira bazobafisa abafana mugabo naza ko Vital ivanye ako sinzi ko no kwita akamoto cyangwa iki ubwo buryohe bwo gutsinda kuri Stade Intwari batsinda umugwi nka Bumamuru na yuko bari stere cyane na Flambeau du Centre bose bafite target imwe yo kuza gutwara ino Primus League naza yuko Vitaro irashobora kuza guhagarika neza umugwi wa Flambeau du Centre niyaza ko ni urukino ruzogoroshe bigoye cyane kubona umufavori nivyo Flambeau du Centre ashobora kwifise amahirwe make ya hejuru kuri izoba iri wabo mugaje kubwanje aho Vitaro afite amahirwe make cyane ari gusumba Flambeau du Centre dufate nka 52-48 50 kuri ruhande rwa Vitaro akatuze tubiraye ku munsi no ku munsi wa mbere hari agafoto nawe sinzi ko koba kakozwe na muri Flambeau du Centre nyine ubwabo bari kwarerekana ukumene hajya bayita intare ingwe intare iri kiraza kujya abakinyi nuko umva ko bakoze design ntushaka kubona ati no mukinyi ninde ntaguciye ku kijana ama design muri football umugwa Flambeau du Centre naza kuri imbere nibaza ko bagira ama design ateranye urumugwi adversaire wabo ukaba design bakoze avuga tabana izi ntambwe ziye gutumira rero barashira ko amajambo do hide ngamuke ndi bavuga ntiwinyegeze do escape nagira namwe ucikira nana yuko berekanye abakinyi bari mu ishamba intari ikira barondera binyegeje ahantu bari abakinyi ba equipe yindi equipe adversaire mugabo kubera ko bahinduye amakure niyo design baba bakoze byaragwana kubona abakinyi mbega ni bande rero je vuga iki ana yuko bo kuri réseaux sociaux ino equipe neza ko twoyigeranya na equipe irasumba Aigle Noir uravye ukomeza bifise kuri réseaux sociaux rero n'ubu turashaka kubona abami b'ishamba bariko baravuga ati do hide do escape gango baze kuba batera ubwoba umugwa Vitaro ni inkino nyinshi zaziko ziraba ku munsi wa gatandatu neza ko mbere hari n'izitangura no munsi umugwa wa Beja Green maze uzobikora kina n'umugwa wa Rukinzo FC kuri munsi wa gatanu ejo ku munsi wa gatandatu Burundi Sport Dynamique izori kumwe na Message Ngozi Muzinga izobakiriye umugwa Vision FC nawo nyene udahagaze neza cyane muri phase retour Garage Express mu ntara Gitega izoba yakiriye umugwa Olympic Star kuva imuyinga Aigle Noir Imakamba izori kumwe n'umugwa Ngozi City kuri inkuru za Peace Park Complex Stadium umugwi wa Kayanza United kuri stade Igatwaro uzoba wakiriye umugwi wa Musongati Bumamuru mu ntara y'Ibitoke iri gutsindwa gutakaza urukino impande mu gwa Vitaro izoba yakiriye uno mugwi wa Interstars bafise ikizi no bwo confiance bakakwakira uno Cedric Kamis yamaze kwakira n'urukino mbere rwa mbere banganya n'umugwi wa Ngozi City gitsindo kimwe kindi akaba ari nabaje kuba atsi akaba yarashoboye no gutsinda igitsindo kimwe muri ibyo bibiri match yo ya mbere ata no kwatsinda igitsindo umva ni habe ikintu aza ko reka twende duheze ni azo ari urukino rwa Vitaro na Flambeau du Centre nibwo rukino rwa nyuma ku munsi w'Imana gisa 9 kuri Stade Ngoma bazobakiriye uno mu rwa Vitaro hari ikintu ashaka urabona ko uno munsi ni Vitaro yamaze ko yanonsa ko ntibazonkiza Saido aje kubafasha mu nkino zisigaye muri phase retour nabaza ko no mu ntara Gitega bazo bari kumwe Cedric Kamis amaze kugaruka mu mugwa Interstars twarabonye Nahimana Jonathan mu mugwa wa Vision FC nibaza ko iki kintu nabwo cyo ari ikintu gitanga image nziza muri football hano mu Burundi kubona abarejane nk'abo ariko barakina muri championnat yacu nibaza ko tuvuze Saido ntibazonkiza aje muri Primus League uvuga ko ari umwami wa Primus League niba bari arashikuza mugabo nibaza yuko ni umwe bakinyi uvuze Saido ntibazonkiza Vitaro ni umwana nasi ni umwana n'umuryango rero no musi tugiye kwa tubona uwitwa Saido ntibazonkiza muri Vitaro tugiye kwa tubona Cedric Kamis muri Interstars tugiye kwa tubona Jonathan Nahimana muri Vision
abo bose tugiye kubashira hamwe rero baza kubatanga image ikomeye cyane kumva n'amazina akomeye cyane tuvuze Jonathan Ahimana ni umwe mu bakinnyi bigenjeje neza muri mu ntamba mu rugamba ariko kandi no hanze ngo benshi baramuzi muri champion yo muri Tanzania NBC Premier League ari umwe mu banyezamu ameze neza cyane Sedo ntazongiza wese no kubona bivuga witwa Cedric Kamisi nuko nyene nibaza ko namwe mazina akomeye cyane biza no kuba bitanga n'uburyohe kuri Primus League uretse yuko imigwi baraza kuba bagira ikintu bafashije abo bandi bakinnyi basanzeho naje kwa muntu witwa murantunga naje kwa muntu witwa Valerina Hayo yandika ati Cedric Kamisi kubona aje muri Interstars ni inkuru nziza ikomeye cyane ndetse n'abana basore bakinira Interstars bazomigira ko ibintu byinshi bize ko bifasha na equipe mbere wanashima so nimba twumvise Sedo ntibazonkize ni izina rikomeye cyane wewe si muri Afrika gusa yararenze no muri Afrika rero nibaza ko Vitali Zogiye cimwigiye ko ariko kandi aho ni kurande rw'abakinyi kurande rw'ama equipe ariko kandi no kurande rw'abantu basanzwe abarorerezi nabona hari ikintu kinini yabazoza kwa bumukira muri rino zajya bano basore bakomakomeye bano ba legend ko harimo ntazo batiri kanje kuraba Sedo ntibazonkize kanje kuraba Cedric Kamisi yatumye tugenda muri kandi 2019 numva yuko ni benshi bazoza kuba bavuga ati reka nje kuraba umukinnyi Cedric Kamisi ko hariho benshi batamuzi ko nimba tero turumva amazina akomakomeye twaje kuba tubibona nko tuvuye ngaha mu Burundi tukaraba nkaho Major League Soccer tukaraba muri Saudi Pro League hamaze kuja bano bagabo bakomakomeye twarabibonye muri Paris Saint-Germain hamaze kuja witwa Lionel Messi Neymar Junior kana yuko n'abantu baraza kuba bagwira ku bibuga bagiye kuba baraba bakinyi rero no munsi bavuga ko Cedric Kamisi bavuga yuko Sedo ntibazonkiza ari nka Messi canke Ronaldo bo nga mu Burundi bo muri Primus League ntibayibeshe rero kuvuga ati reka nje kuraba uno mukinyi ni benshi cyane bazoza kuba baje kwa bumukira muri bino ariko kandi kuri Interstars naje kwa mbona baje no kubasinya amasezerano na n'ikiramwe rimwe nuko nagibuka rizoza kwa ribafasha mu bijanye no kuronka uburyo ubona yuko baje kwa baronka umwe mu bakinyi bakomakomeye nga mu Burundi ariko kandi baje no kwa baronka n'umuntu azakwa abasutena turashaka kubona Interstars iriko irapushinga cyane ikaduga cyane ikava muri bino bibanze irimo ikamera nk'iduze haruguru gatoya naje kwa mbona hari umujyamayisi nibuka kazina kiwe karakunda kunjana asanzwe avugira no mugo wa Interstars n'abanditse ati Vitaro ibonye tuzanye Cedric Kamisi nabo baza gusinyisha Sedo ntibazonkiza ivyo byose ibintu byose bakora ko no munsi babirabira kuri twebwe barafise ubwoba bwa Interstars kandi uravye seziheze baje kwa bakina match zibiri banganya zose nta nimwe Vitaro batsinze ati barafise ubwoba uno mwaka yuko atacu azohanoba imana ya Interstars babonye tuzanye Cedric Kamisi nabo baciye basinyisha ntibazonkiza Said ariko naza ko atariko vyagenda ikindi kibazo ni iki uno mwaka turi muri 2026 hariho kandi 2027 iri kiraza ni ari devoir witwa Sangwa Patrick yihaye eske bano basore babiri bo tureke Jonathan we nibaza ko imyaka n'isi myinshi twarabiciye ku myaka iracari mike no musi nibaza ko ariko arakwiza imyaka 27 ariko bano basore babiri imyaka yaramaze kugenda bon si cyane barashashobora gukina Cedric Kamisi na ntibazonkiza Saido eske ubona ko hari ico afise uno munsi woshobora guterera muri equipe nationale turetse club amaklub bakinamo n'abakinnyi basanzwe bakina amaklub Bon, muri equipe nationale nazo yuko kiracahari ukubaza kubaterera mu club apana ko nzoca mvuga ati jewe Boris ranje kuraba match oya mugabo ico bazoza kubafasha muri equipe ukubaza gufasha muri equipe à l'interne gufasha abandi bakinyi hari nabo usanga bariko barafasha na staff mbere banashima mugabo neza ko ukubaza kubaterera niko bashobora no kuza guterera muri mu ntamba mu rugamba reka turabe urumva turacyafise inkino zigera kuri 11 batarakina urumva Cedric Kamisi wewe arashana ukina na 12 kugwa mbere amaze no kwa rukina turashaka kubona hari ikintu bariko barafasha muri equipe witwa Sangwa Patrick akavuga ati mbega nimba barashoboye gufasha Interstars abakinyi ugasanga bamaze bandi bariko barigira kuri abo birashobora no kuza kwigira kuri gutanga iyo experience yaribuze muri squad y'intamba mu rugamba ko nibaza ko Sedo ntibazonkiza twaje kwa tubona ko hariho impact agira ikomeye cyane muri mu ntamba mu rugamba witwa Cedric Kamisi nuko nyene nibaza yuko barashaka kugira ikintu bazanye mugabo uno munsi dufatiye ku myaka bafise nitwobiteka ko bya bintu twadusanzwe tubiteze ko bavuga ngo ntayiruka itabundi uno munsi
nabo imyaka iriko irabajana inguvu bari bafise kiriya gisi bafise no munsi nibaza yuko hari ico bozana ariko ntitwoza kuba tukigereranya n'ico bahora bazana kera. Ya nukorera ayo makuru ariko aravugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, reka tumire amate gatoya cyane tugaruka atwerekeza ku mugabane wa Burayi. Ya nukoreka tuve mu gihugu cy'u Burundi twerekeze neza muri recap canke Carabao Cup azoba ari kwigenekerezo rya 2022 ukwezi kwa gatatu canke ukwezi kwa ntwarane Wembley Stadium ni umugwi wa Manchester City uzori kwakira n'umugwi wa Arsenal the Gunners. Ni Arsenal yaje gukora n'umugwi wa Chelsea mu nkino zibiri, urabona ko match ya mbere baje kuba batsinda ibitsindo bigera kuri 3-2 hama igitsindo kimwe ku busa muri match retour. Umugwi wa Manchester City ukaba umugwi wa Newcastle United ibitsindo bibiri ku busa muri match ale, ibitsindo bigera kuri 3-1 muri match retour. Urabona ko niyo migwi igiye kuja kuri Wembley. Ni imigwi yose ibiri iri kwirarondera igikombe cyabo cya mbere muri uno mwaka mushasha wa 2026. Ni yahe club n'uwahe mugwi ugiye gushobora gutahukana igikombe cya mbere muri 2026? Yaza ko bigoye cyane. No munsi ni Arsenal yaje kuba ikuramwo umugwi utoroshe cyane, yaje kwikuramwo umugwi wa Chelsea usanzwe uri muri form, kandi babatsinze match ale na match retour. Ariko kandi ubu witwa Manchester City wewe yakwemwo Newcastle nivyo ntitwayigeranya na Chelsea, mugabo baje kuba bagira domination iteye ubwoba. Umva byose hamwe byaje kuba biba ibitsindo bira kuri 5-1 2-3-1. Umva yuko ni domination iteye ubwoba. Rero nazo ko bose baramerita kabisa gushika muri finale ya League Cup. Umwe ni witwa Mikel Arteta ku ruhande rwa Arsenal, ubundi ni Jose Pep Guardiola. Wazi ko abana bamenyereza bose nimba hari 2018 baje kwatwara League Cup nyene, naza ko ni nayo League Cup ya nyuma baheruka umugwi wa Manchester City. Umwe yari umucoach mukuru, undi yari umusubirira gato uyu coach Ajon. No musage kwahurira muri finale igikombe ca nyuma bari bagutwara Arsenal hari FA Cup. Baratwaye Community Shield muri 2021, mugabo nayiko nta kibuza. Mugabo igikombe ca mbere gikomeye cyane yari FA Cup yari bagutwara witwa Mikel Arteta. No musi niyo finale ya mbere basuye guhonyeza mu kirenge, inyuma y'iyo finale batwaye ya FA Cup. Urumva yuko barafise iyo nyota, abakinyi ba Arsenal barafise iyo nyota yo kuza gutwara igikombe ca Premier League. Ariko kandi ku rundi ruhande inguvu umva ku ruhande rwa Arsenal niyo nyota yuko bategeze gutwara igikombe. Bashatumwa twari nino League Cup kandi nayo nabayiheruka kera. Urumva yuko barakeneye gutwara igikombe. Pem politique ikiza cyose bakibone yana cyo cyo kunweramwe amazi bakibati twiyo turagenda igikombe cyo kunweramwe amazi baza kwasha mwizo nguvu. So kunde rwa Manchester City nibyo muri Premier League ikiraduga, mugabo biraboneka neza yuko si ya Manchester City twa twiteze yuko hageze umwanya n'umwanya ishobora kuziga igakura Arsenal ku ntebe kavuga ati ino ntebe sigwaho. Urana yuko igendera cumbagiza nayo no munsi iratsinda gatsinda. Ngaho tutaza kwa dushikira match bafise muri weekend, bafise match komeye turasha no kubona no munsi nayo ije ikayitakaza. So niyo na burenganzira na butoyi ifise bwo kuza kunebrija ino finale ya League Cup, ko barabona yuko birashobora kugana nabi Arsenal igahindura imirisho abo igahindura strategy gasingira twe no Premier League. Mbe nkamwe twe no Premier League, eske Manchester City rafise ubwo basha bwo kuza gutwara UEFA Champions League no most tuvugana? Biragoye cyane. Nibaza yuko rero witwa Pep Guardiola ndetse n'abasore biwe barafise akazi gakomeye cyane, barafise nabo niyo nyota yo kuvuga ati reka dutware kino gikombe twe turisekiriza hakiri kare ntitugire saison yera. Nibaza yuko azoba ni match ikomeye cyane. Kubwanje simbona ko novuga ngo Arsenal izotwara igikombe cyangwa Manchester City izotwara igikombe, ariko bose ndabona yuko barafise rezo yo kuvuga ati reka tuze kwa turwanira kino gikombe cya League Cup. Nibaza ko ni nkino bazoza n'urukino zo gukina saison, novuga ngo hasigaye bageze muri ya phase indecisive ya saison. Le 22 Mars ni mu mpera twamaze kubona ati mbega ino equipe turabona ivyayo yuko biriko biracumbagira. Antiko wamaze kubona message no muntu ashaka gutwara Premier League, no muntu yamaze gusezererwa muri UEFA Champions League, no muntu yamaze kuva muri FA Cup, byose wamaze kwibona. Numva yuko bazoba bafise iyo nyota, umwe wese avuga ati jewe ndashaka gutwara ino League Cup, ubundi nanje ndashaka gutwara ino League Cup. Ya nabara ko ni urukino ruza rukomeye cyane. Ni imigwi ine yose kirikondera bino no quadruple ni Arsenal iri muri FA Cup, yacyari muri FA Cup, no muri finale ya League Cup. Premier League yacyari imbere, Champions League bari nyaza ko ari bo bafavori no munsi. Ni na Manchester City ntiri favori muri Champions League, iracyari nyuma muri English Premier League, ni iri muri FA Cup ariko iri no muri finale ya League Cup. Nyaza ko
hose amahirwe biracyashoboka ariko amahirwe ni make kuri Manchester City urabona ko nihaza ko tuzobona match iryoshye bazoba bakiri bataranakina bazokina League Cup batarakina match retour muri English Premier League match retour bazoza kwikina mu kwezi kwa kane urabona ko nihaza ko azoba rukino uryoshye cyane. Urazi yuko City na Arsenal bishobora no guhura muri UEFA Champions League birashoboka cyane. Ni ukuvuga ngo hagati nyaza akazoba zishaka ari Rosette na Lowit Mars cyangwa Mars barashaka gukina muri UEFA Champions League murumva byo ntibiraba intrabimenye muga birashoboka hamaro 15 cyangwa 14 bagaca bakina match retour ya UEFA Champions League hamaro 22 Mars bagaca bakina finale ya League Cup ni 20 ego ma finale ya League Cup ni 22 Mars. Oya ndiko niyumvira hagati ya finale ya League Cup ndetse na match retour ya Premier League yaza ko ari mu kwa kane. Ego mbwa naho ni hafi mu kwa ni mu ntango zo kwa kane. Urumva naho ne bacubakina urumva turashaka kubona turashaka kwa dusigaje match zigera kuri zine za City na Arsenal. Ariko ni spectacle ariko ni spectacle ni muri Premier League yaraza ko bakina muri no ndwi igira 25 muri English Premier League. Arsenal the Gunners nyene bazobakiriye Emirates Stadium wa Sunderland mu Sunderland twibuka ko no mugigeze niwe watanguye gutuma Arsenal yankesa ibitsindo bibiri muri championnat ibitsibanganya ibitsindo bigera kuri barugururiye indi mu biko biri kose baje kwabanganya ibitsindo bigera kuri bibiri ku bindi mu Sunderland mu nyuma waragiye basubira inyuma bukiye ariko si cyane naza ko nturashika kure cyane ni wa mugwi n'ubu ukiri capable gukarira ntacyo banze muheze ndagobavuga ko ni wa mugwi ukiri capable gukarira umugwana wose muri Premier League. Yego mugabo ntituvuga ngo ntasubiye inyuma tureba kuvuga ko asubiye inyuma kwa yuko ivyo ariko ratanga sivyo twiteze mugabo warasubiye inyuma muri phase mugabo kame uko uri kuritwara muri Premier League nta muntu yaravyibaza tukane ntiwosanga ko uwe muji bwo gutwenga bagize poste nkiyo nko kuri Manchester United yo iri kiritwara nabwo gasinga mu kibanza ca 14 ca 15 yishize ko poste usanga abantu ariko ratwenga rero kuri ntitwoza kuba twijudginga cyane Sunderland mugabo byukuri yarasuye inyuma nayo ni very sekare no musikira irikira sana y'igabano bagiye ko bakigwa na Arsenal the Gunners bari bafise mood nziza baheruka gutsindira hanze umugwa Leeds United ibitsindo bigera kuri 4 kubusa nayo ko baje ko bakira Sunderland nko baje kubivuga ni yatumye batangwa gutsindwa ibitsindo bigera kuri 2 ku ibitsindo bigera bankese ibitsindo bigera kuri 2 muri match nyaza ko karashobora kubavyukira agashavu kavuga ati reka tukihore nyaza ko uko biri kose Arsenal ifise amahirwe menshi cyane gusumba umugwa Sunderland ntitwa tumenyereye Arsenal itsindirwa kuri Emirates Stadium twaje kuba tubibona muri weekend muri weekend ahera baza kuba batsindirwa n'umugwa Manchester United no munsi baje kuba bagira ayo mahirwe kandi yo kuza kwakira umugwa Sunderland baje kuba ubakora kwa amanota 2 muri fazare rero nyaza ko niko kanya kavuga ngo baze kuba bikoso. Yani Manchester United nayo iri kurakira Old Trafford mu gwa Tottenham Hotspur Manchester United iri kurondera inkino zitanu kugira ngo uwitwa The Stand United ashobore kwimosha nibamugira ikigonga uno musi n'urukino rugira kane bako kwa Tottenham Hotspur hamwe boyitsinda urukino rwa gatanu bafise Newcastle United uwitwa Michael Carrick nayo ko karega ari hakora akazi gakomeye cyane yaje kuba atsinda City ni derby nibaza ko ikomeye cyane muri Angleterre niyo derby ya mbere ikomeye cyane muri Angleterre aza kuba atsinda equipe ikomeye muri Angleterre witwa Arsenal kandi nabone ni si derby mugabo n'abakivo bakomeye cyane muri Angleterre yaje kuba kandi yabatsinze ku munota wa kangahe mu minota ya nyuma kabisa witwa Matthias Cunha ariko kandi baza kuba batsinda n'umugwa Fulham na hano baje kuba batsinda mu minota ya nyuma kabisa ibitsindo biga kuri 3 mega kuri 2 no munsi baje kuba Old Trafford bakiri mu gwa Tottenham Hotspur zona yuko Tottenham ngago toje kwa tuvuga muri UEFA Champions League je kabisa kingana uko muga muri Premier League nakano kangana uko muga baje kuba bafasha Arsenal baraje kwa ikorera umutwe twa Arsenal Manchester City tsindo twiza kabisa gusa twonye kweke tutari twabivuze kagatsindo azi ko karabiye kwitwara Giroud muri Arsenal so rero bavuye muri mudu nziza witwa Tottenham Hotspur baragukunganya na Manchester City bazi ko Manchester City na Tottenham buriya kuri under Pep Guardiola barakunda sikesha hadomina cyane witwa Tottenham Hotspur rero no munsi baje ko bahura na Manchester United ni Manchester United nazo ko
iri muri mudu nziza kabisa na yuko nafana ba Manchester United ubunya barishima uno munsi barambaye jezi bagasohoka mu bantu kutumva ko akubwira ati je ni umufana Manchester United umufana Manchester United ko kare nawe yatsindwa ntacyo byari bikubwira ubunyo umuntu wese umubajije akubwira je mfana Manchester United cyane ni kwa zino nkino zitatu nibakange rero naza yuko bari muri mudu nziza barashobora guprofitiramo ugasanga baje kuba batsinda umugwa Manchester United na cyane cyane yuko baje kuba bakirira imuhira ya Old Trafford naza ko akazi gakomeye cyane ni kuri Tottenham Hotspur yitwa Thomas Frank ndetse n'abasore biwe ariko witwa Michael Carrick naza ko bafise akazi gatoye cyane gusumba ko Tottenham Hotspur. Yani Manchester City izoba yatembeye Anfield Park kuri Liverpool. Urabona ko match yari byaje kubigira itsinda rigera kuri 3-0 bya Manchester City ni cyange Liverpool tari imeze neza cyane. Uno munsi ntitwavuga ngo imeze neza cyane Liverpool. Ko yanaza ko match yeruka muri Premier League sinzi ko bari batsinze. Iyo ubu baratsinze mugabo bari bamaze iminsi bazo baragira banganya batsindwa bagiye. Uno musozo bariko barakira Manchester City kuri Anfield Park naza ko nahantu hagoye cyane cyane mu Manchester City naza ko kuri Pep Guardiola nahantu bagiriye amateka mabi cyane kuri Anfield Park cyane kuri periode witwa Jurgen Klopp. Uno munsi Pep Guardiola hamwe baza gutakaza runo rukino Arsenal gasinda Sunderland nibaza ko icyizere cy'igikombe kizagiheza. Oya ntikizagiheza mugabo reka dufatira abanyene ibintu bishoboka birashoboka cyane yuko umugwa Arsenal utsinda Sunderland ibyo birashoboka cyane ariko kandi birashoboka cyane yuko Liverpool itsinda umugwa wa Manchester City bazi gap byo bihabaye amanota agera kuri 9 mugabo cyane nibaza ko bizoba bisa n'ibihetse bizoba bisa n'ibihetse mugabo antuka amahirwe kuri Manchester City azoye karagabanuka cyane kubera yuko Arsenal amaze guhura n'umugwi wa Liverpool yarahuye na Manchester United kuri sinazo kwirahura na Chelsea ntirahura Chelsea na match retour ariko kandi Chelsea gutsinda umugwa Arsenal nasero kubesha ni gitangaro bazo antuka nibaza ko nimba beheruka vuba 2020 kuri na Tottenham Hotspur nuko nyene gutsinda Arsenal biragoye ana yuko Arsenal inkino zikomakomeye urukino yarifise ya rugwa Liverpool yarifise ugwa Manchester United nazo yuko izobiri kiraha amahirwe menshi cyane mugwa Arsenal kandi mu bintu bishoboka turavye kuyaruro bishoboka nuko Manchester City irashobora gutakaza Anfield Park. Boneza ko ni ibintu bishoboka ni ibintu bimaze imyaka vyibonekeza gutsinda Anfield Road naza ko kuri Pep Guardiola si binamenyereye naza ko inkino zoza harura amaze gutsinda kuri Anfield Road zoza harura ku ntoki ahora ko hazo ari inkino zigisha muri English Premier League nizo nkino zitandukanye reka mbere ko turangiza duce kuri Cristiano Ronaldo amazi minsi atari kwarakina ejo yari yahimbaje yafise isabukuru y'imyaka 41 kabisa 41 muravye abantu uwo mu myaka 25 yarakuje imyaka agera kuri 41 mbere yari mu gihugu wawe yari muri Portugal isabukuru yabaye ari mu gihugu ca Portugal umugwi wiwe nibaza kuza gukina no munsi ana save akana mu Al Ittihad urukino rukomeye rwose muri Saudi Pro League n'urukino ataza kubonekamo na byaje ko bivugwa imbere yuko hatangwe kuvugwa transfer witwa Karim Benzema ava muri Al Ittihad aja muri Al Hilal Cristiano avuga ati ni concurrence de Real muri Saudi Pro League ariko abantu baramwamira uziko ku munsi w'ejo Karim Benzema akinye urukino rwa mbere mu mugwi Al Hilal atsindana hat-trick na pass decisive batsinda ibisindo bigera kuri 6 gusa ubona ko Cristiano musaje kwa prolonge avuga ati n'udukino guno munsi ntago nza gukina bariko bakina n'umugwi wa Al Ittihad ni umugwi wa Nasser uriko uragwana kino ikombe mugabo nawe nyene wara kuva Sadio Mane agiye muri CAN barashoboye gutakaza inkino nibaza ko zigera kuri 3 naho zikurikirana Sadio Mane atahat ubona ko baci batakaza n'ikibana ca mbere kandi anibaza ko bigoye kugira ngo ashobore kukikipera rero munsi ni Cristiano Ronaldo ariho muri Portugal inkino zitatu zaheze atari kwakira muri Al-Nassr ubwo nubwo turavye umenga gusaza ntibirimwo ubwo umusaza niyo ariko arasaza nyene byakweye mugapana ku mubiri boneza ko bijya bintu ryamena navyumvise umuntu avuga ati hariho concurrence de Royal muri Likana bon peut-être ko tutazi amategeko muri Saudi Pro League uzi ko abafana ba football muri Saudi Pro League bagize ari two bita matracte cyangwa amafoto yiwe ariko ari amafoto ariko ararira bayamanitse ku mapoto bavuga ati umuntu ariko ararondegwa bakora mu mukanye navuga ati tubonye kuri ni
sinari ko bibaho umuntu ashavuga ngo Conquérance de Royal sinzosokina Karim Benzema avuye muri Etihad akaja muri Al Hilal ico bibaza ni Al Nassr naza ko amafaranga yari yanabrotse n'uwitwa Kante ava muri aja muri Fenerbahce yaragiye ariko yavuye urabona ko yari yabrotse nino transfer ya Karim Benzema nazo yuko Cristiano Ronaldo akuva agiye muri Al Nassr byaramugoye cyane kubijanye no kuronka ibikombe yaritwaye neza nivyo ko urabona yuko ibitsindo adatsinda cyane kabisa mugabo kubijanye no kuronka ibikombe nazo ko nta gikombe na kimwe aratwara muri Saint Korea iyo bari atwaye nka kamwe gatoya nka kamusanga arako ko ngaho hafi Community Shield nko twibona mu gihugu cy'Ubwongereza mwana nazo ko nta gikombe gifadira kabisa aratwara muri Al Nassr rero no munsi yari abona yuko umenga arashobora kuronka ako karyo ko kuza gukonkiransa akaja hejuru umugwa Al Hilal ko Al Hilal ni imwe mu makipe akomeye cyane witwa Benzema je no ko bivuga ngo ni Real Madrid yo muri mu Barabu kandi uravye by'ukuri ni Al Hilal ikomeye cyane Al Nassr iraje kwirondera abakinyi bakomeye niyo yatangwa kuzana mbere wanashima nabana bakinyi bavuye ku mugabane wa Burayi ihera kuri Cristiano Ronaldo yarazanye abakinyi bakomeye cyane no munsi witwa Sadio Mane akinira arona kandi ga Kingsley Coman Joe Felix ko namo mazina akomeye cyane mugarana yuko bya bikombe n'ubundi byaje kwa bibura baratsinda ibyo bitsinda ariko ibikombe kabisa byanse rero Ronaldo yabona neza yuko innocence yarabona neza yuko batanguye kubona inzira yuko batwari igikombe ariko Mane arava mu gato yagenda muri AFCON baza kubatakaza inkino zigira kuri zitatu zose zikurikirana nayo Al Hilal ikiratsinda inkino zose zikurikirana zitatu bacha barabadevance no munsi rero Al Nassr iri hasi witwa Ronaldo aravuga ati ebana witwa Benzema akajayo azobahaye inguvu cyane bacagira inguvu nyinshi cyane biza kuba bituma witwa Ronaldo aza kwashikiriza amajambo yiwiwe bijyanye mu bisanzwe byoje kwa bivuga Loris ari ngaha kuri migabati ibi bintu ntibishoboka kabisa fopa ko umwe ava ngaha akaja ngaha kandi Pogba yari yamena byumvise kabisa ariko naze ko nivyo bibereye kugina nka Cristiano Ronaldo nimwe yaza kubavuga yari kwitwa Piers Morgan umwe mu menshi makuru w'inkino bakomeye cyane n'umugenzi we cyane n'umugenzi we kabisa aza kubavuga ati jewe nije ndi nimero ya mbere ku isi muri football ibyo kabisa nashobora regula Lamine Yamal mwamutandukaniye ibyo nashobora kubivuga umukinya akomeye urareka abandi bakakuririmba mugabo ukipoye rero no munsi tuje kwa tubona Ronaldo asiba inkino zigira kuri zibi nubwo wa gatatu agiye kwa Rossi no munsi bahura na Al Ittihad ni imwe mu makipe nayo nakomeye muri Saudi Pro League aza ko sinzi ayo bizoherera ariko no munsi afise clause liberatoire yiwe ni imiliyoni zigira kuri 50 arashobora guca kwivira muri ino sama jiroshe cyane naye makuru yakora avuga rero kuri no munsi naza ko muri Liga Santander aza ko arakina FC Barcelona ariko irakira mu gwa Mallorca ejo ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 11:15 ku munsi w'Imana Real Madrid yatembereye umugwa Valence ku igihe cy'isaha zo ari igihe cy'isaha 4 z'ijoro ya Madrid yatembereye umugwa Valence naza ko igana cyo kuno munsi wacha tukigarukiriza hano Boris ndagushimira Chris Ndongozi ndashimiretse n'abari baradukurikirana bose ndabipfuriza kugira weekend umwaramo mwiza naho ku munsi wa mbere yareka kandi ndabashimire none ndabipfuriza kuba ndamukurikira ibiganiro bica kuri rukumeje bitandukanye nuko umugire aho muba mwubahwe naho utaha